ndabahaye mwiriwe inshuti bakunze namwe ba televiziyo yanyu mukunda BTV kaze murano makuru tugira tubashikirize mu nkundire ndahere ku nkuru ziyagize. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi avuga yuko abantu bose bahembwa amahera badafise impamya bushobozi zemewe bategerezwa gusubiza ayo mahera. Yabivugiye mu nama nshingamateka hari ku munsi wa gatatu. Abakinyi bamwe bavuga ko baheruka guserukira igihugu cy'u Burundi bemeza yuko bungutse ibintu byinshi kandi kubihiganwa ry'abigeme basiganwa ku makinga naryo rigiye kubera hano mu Burundi bazohungukira ibintu byinshi. Amakuru saya gusa aranani mu kanya baramutse nongere ndabahikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Nari ndababwiye mu ntangamarara y'ano makuru bamwe mu bakozi bakoresheje impamya bushobozi batabifitiye uruhusha bagahembwa na leta, ayo mafaranga bategerezwa kuyasubizwa. Bivuga n'umushikiranganje wa mbere ya leta y'u Burundi Guillaume Bunyoni yabivugiye mu nama nshingamateka hari ku munsi wa gatatu. Kurikirana umushikiranganje Ale Guillaume Bunyoni n'uwa mbere wa leta y'u Burundi. Bahembwa kandi batabaho. Nayo mpamvu bwashoboye kubona ibihengeri aho bwasanze hari abakozi batari bake bahembwa batabaho, bukerekana ko bwinjije imiliyoni zirenga 64 kubera abahora bahembwa batabaho. Kandi bukaba bwarashoboye no kuverifia gusuzuma amadiplome kugira ngo burabe ko atamadiplome atariyo atemewe n'amategeko akoreshwa. Mukabaza muti none abakozi bashobora kuba barahembwa amadiplome atariyo bazoshobora gusubiza ayo mahera? Bazoshobora kuyasubiza nyine, nta n'ikindi bukora atari kuyasubiza. Adashobora gusubizwa nayaboba batakibaho kubera ayo urumva nta kundi bishobora kuyaronka. Mugabo abagiye guhembwa amafaranga y'amadiplome atariyo baratanguye no kuyasubiza. Ari muri ayi miliyoni zirenga 64 amaze kwinjira muri leta. Ayandi nayo ariko ararondegwa kugira ngo asubizwe leta. Ni nk'abagiye guhembwa baza baranyuruza amafaranga y'abakozi batabaho. Ugasanga umukozi aranditswe hariho umushirira ko akamenyetso ko yatonze, hariho n'umurungikira izina ryiho kugira ngo aje guhembwa, mugabo hakaba n'uza kumufatira amahera kandi atabaho. Abo nabo nyine bamaze kugaragara bariko barishuzwa abandi barashingijwe imbere y'ubutungane. Cyo ko bari kizobandanya kugira ngo bigende neza. Yari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Ale Guillaume Bunyoni. Leta y'u Burundi ivuga yuko igiye gukora ibishoboka byose kugira abigeme b'abarundi baza gukora mu gihugu ca Arabie Saoudite bagire amategeko abagenga. Ivyo Albert Shingiro arongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu akaba abivuga ko yifuza yuko n'abandi bakozi bazova ngaha mu gihugu cy'u Burundi bazogenda kugira bamererwe neza. Bimwe mu bikorwa ubushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwaranguye mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2020 2021 harimo amasezerano yatewe umukono hagati y'igihugu cya Arabia Saoudite n'u Burundi, akaba yerekeye abigeme baja gukorerayo imirimo muri ico gihugu. Abajijwe n'abamenyesha makuru bari muri ico kiganiro ico ayo masezerano aje gusahiriza, Albert Shingiro yishuye ati n'amasezerano arimwo ibintu bikomeye cyane. Abagenda gukora muri ibyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko, kandi hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya zikabaha inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora, kandi zikabaha n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazibashikeho bagira ingorane kubera batabazi imibereho y'ivyo bihugu. Ikindi naco mumenye nuko ibintu bijanye n'agateka kazina muntu bizoba bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe bitari muri kontra
ashobora gukurikiranwa n'ivyo bihugu. Ikindi ciza cyane nuko baremeye yuko tuza turugurura cyo kwita amakonte mu mabanki yabo hariya ku buryo batamuhemba cash, baze barashira kuri konti ko kuri cash nta mumenya ko bamuha umushahara ukwiye. Ubu rero imishahara yabo izo ziraca mu mabanki azwi ku buryo umushahara azuza ronka uko wanditswe muri kontra. Bamwe mu basore canke abagabo bahora bifuza gukorera muri ivyo bihugu nabo nyene ayo masezerano araberekeye kandi ngo yaratewe ko umukono. Abarundi bifuza kuja gukora muri ivyo bihugu bafise umwuga, waba umwuga wo kubaka, umwuga wo gukora amamodoka n'ibindi bashobora kuja gukorayo bakingiwe. Mwomenya ko muri ico gihugu ca Arabia Saudite hari abarundi barangurirayo imirimo bangana n'ibihumbi 8,700. Anje Negrita irakoze, urakeneye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Burya gufungura, ushobora gufungura ariko ntumenye yuko wafunguye neza. Niyo mpamvu aha mu Burundi cyane mu gisagara ca Bujumbura hari kuri uno munsi igihe bari ko bahimbaza umunsi wo gufungura neza, hari ishirahamwe ryavyitwararitse iravuga ati tugomba twigishe abarundi ibijanye no gufungura. Arlette Mugisha yakurikiranye iyo nkuru. Ubwiza buca mu kanwa kandi utamiye ntatamure aba yaratamitswe. Ukutamenya kwingene abantu bafungura neza nivyo bituma badafungura uko bikwiye. Basokuru barayamaze bati tubiri tuvurana ubupfu mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura. Ikigo c'ugwaruka co mu Kinama cafashe iya mbere mu kwigisha bene gihugu bo mu makaritiye atandukanye kubijanye n'imirire myiza. Bamwe mu barose izo nyigisho bati inyigisho bampaye hariho nk'ukuntu nahora ntegura nk'ubuyi bw'abana ariko ngasanga ndabutegura ukutariko, ariko ubu nabonye umuco nyakuri ukuntu uzoshobora kubigira neza bikaja ku murongo bikamera neza, ibintu nk'ivyo. Hama ikindi nabonye umuntu afise nk'udufaranga dukeyi, sinenzi ko umukate boshobora kutegura umuntu akabitegurira mu bintu bivunaguye biciye hafi, agashobora kuha abana bakawufungura je canke je nkawufungura bitarinze kumvuna. Ndashobora guteka ibitunguru, nkateka n'inyama, nkacanja n'ubugari. Urumva aho wonye nabonye ko hari ikintu kiba kibuze nk'imboga kugira ngo nkwize imfungurwa ziri mu buryo zirya mfungurwa ziri mu buryo butatu: ndema mubiri, isanganyangaburo na ntanganguvu. Urumva nkaho hari akantu canja gukosora. Nayo Dr. Atanazi Ntungwa nayo arongoye ico kigo ati izo nyigisho zaje kugira ngo bamenye bikingire n'ingwara. Koresha imoteri y'umutwe canke ibindi bintu uba waronse ico bita essence nayo tuyikura mu byo dufungura kandi biba birimwo ingaburo zose zansanganyangaburo, ntanganguvu na ndema mubiri. Ivyo bibuze amavitamine bibuze no kuvuga hariho ingwara tegerezwa umubiri utegerezwa kuvuga ati hari kibuze ukaco vyerekana mu ngwara. Arongera ati usaba rero nk'abantu bose baba bariko baratwumviza uyu munsi, baba abagabo, baba abagore, baba abantu badafite ibyo bakora canke kuzo baravye bitwakoze kuzohora badushigikira cane mu vyiyumviro. Uwo munsi mpuzamakungu ukaba wahimbajwe ku isi yose igenekerezo rya 16 Gitugutu. Arlette Mugisha urakoze nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Umuhinga mu bijanye n'ibyinyifato mediatrice Nibaruta asaba abavyeyi kutegereza amateleviziyo canke amatelefone abana babo, ivyo ngo bishobora kwica ubwenge bw'umuntu. Tumukurikire. Ubwa mbere televiziyo irafise umuco irekura, ufise ivyo wonona ku bwonko bw'umwana. Hama ikindi kintu gikomeye yica capacité canke ubushobozi bwo gukoresha ubwonko. Iyo umwana rero atari exposed canke atagumije ku ma televiziyo, ama telefone, aragirana imigenderanire n'abantu. Iyo umuntu ariko agirana imigenderanire n'abantu, yiga uburyo babaho, yiga ingene bakemura ibibazo, yiga ingene nawe nyene ashobora gutora ibintu kanaka, akafata umwanya wo kwiyumvira ku bintu kanaka.
iyo rero amenyereye kuzaraba televiziyo ubwonko bumenyereje ati burya ntibikenewe ko uzura baza ibintu byose, ntibikenewe ko wiha umwanya ngo wikonsantre ku kintu ugitebeko. Ico ni kibi cyane. Intelligence multiple navyo ni ukuvuga ubwenge bwose. Mabanze kubona abantu bize amashuri menshi umuga mu buzima bikananira kubaho. N'uwundi atize n'ishure na rimwe cyakarowe agakoresha abantu bafise impamya bushobozi zikomeye. Muca mumva yuko rero hari ubwenge bwo bita intrapersonnel. Ubwenge butuma umuntu ashobora kwiyumvira, akiyumvira kuri we, akamenya ati burya jewe nshoboye ibi, ibyo ntashoboye navyo ni ibi. Ibyo adashoboye akarondera kubimenya, ibyo ashoboye navyo akabitsimbataza. Ubwo bwenge rero televiziyo irabwica kubera ntimenyereza umwana kwiyumvira. Hariho n'ubundi bwoko bw'ubwenge ubwo bita intelligence interpersonnelle. Iyo umwana ari kuri televiziyo ntaronka umwanya wo kugirana imigenderanire n'abandi. Iyo atagiranye imigenderanire n'abandi ashobora gutangura gutinya abantu canke ugasanga ntaja ku bandi bimworoheye. Uwo mwana rero amenyereje gutyo niyakura akamenya n'ibintu nazoshobora kubigurisha ama ecran yica umwana, kandi kwica umwana bazoja kubibona umwana atangwe kuja mu buyabaga. Foko abavyeyi bafata ingingo yo kubika ama ecran, gwiza amajuwe, gwiza ibiganiro, gwiza deba kugira ngo utuma umwana aduza raisonnement. Umuyobozi ajejwe ivy'inkino n'imico kama mu bushikiranganje bujejwe ugwaruka kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Samuel Niyubawe avuga yuko akarusho ari kanini ya kubona Uburundi bugiye kwakira inkino z'abigeme basanzwe banyonga amakinga. Akavuga yuko kubwiwe Uburundi ndetse nabo bakinyi bazohungukira vyinshi. Tumukurikire. Kubera ari igikorwa c'inguvu, igikorwa kinini ya cane kitari kimenyerewe, kitanasanzwe ngaha mu gihugu cacu Burundi ndetse no muri aka karere muri Afrika kitari kimenyerewe. Igikorwa kizohava gitera iteka igihugu cacu c'u Burundi, bigatuma igihugu cacu c'u Burundi kigira isura nziza, abanyamahanga bose babone yuko igihugu cacu ari nyabagendwa, aho umuntu ashobora kuva ngaha n'ikinga kazunguruka igihugu cose atankomanzi. Karusho karahari mu gisata ca siporo. Nukuvuga yuko manje kukubwira nk'ibijanye n'abo banonotsi bazokwitaba aya mahiganwa, nukuvuga yuko bazoharongera izindi nyigisho ku bandi banonotsi. Hagiye uhihuye n'abandi banonotsi bafise experience we kugusumbya, hari ivyo huyigira ukaca usanga rero nawe nivo yiwawe iteye iduga kubera wavuze uti abandi bakora ukuntu nanje nkora kugira ntera imbere nk'abake. Nukuvuga yuko akarusho nkako karahari kuri abo bandi bavuga bati tuzohava turaba bajya abantu nabo batwitangiye mu mbere mu gukora ico gikorwa, kandi babifisemwe uburambe, bafise n'uburyo bukomeye kugira bakora ico gikorwa. Babikoze gute? Natwe reka tubikora uko hanyuma kugira dushike kuri urya rwego nago bariko. Nukuvuga ni reso bakura kuri abo babitavye ayo mahiganwa babasomvye uburambe. Nyuma nikindi hariho nabazoshobora kwiryohera baba baje muri ico gikorwa mugabo bakavuga bati umwanya turonse akaryo ko kuba turuhutse turashobora twarumvise yuko hari ibintu ndagakaranga nk'aha turashobora gushika ati mbe ko bavuga shite do karera est-ce qu'on ne peut pas faire un sauver là. Nino ngaha duce turangiriza amakuru twabateguye kubashikiriza kuri uno wa gatanu. Reka ndabashimire mwe mwafasha kana ko kuyumviriza, shimire na bagenzanje bamfashije kwegeranya. Ndabipfurize kugira weekend nziza mwese, murakoze.